Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Inzira Izimiza nta muntu n'umwe yemerewe gusohoka bakubwiye ko ngaha anyu winjiye asohoka umviriza bagahungu ndakubwira jewe ngaha naje kubaka sinaje kubifunga ushaka ndeka nkasohoka ahubwo nta makuru ufise iyo ufise n'ubwenge wari kubaza mugenzi wawe indani ushatse kuvuga ko nujya mukobwa adashobora gusohoka igihe cyose amaze hano nshatse kuvuga yuko ibyo ngaha ni ibintu birenze cyane ntabyo womenye aha nubwo nokureka aha nkakureka ukagenda n'inzira woyibura byiza rero utari kuranangora ngo turibwe turanagorana uwo kwisubirira indani ukazobaza n'uwo mugenzi wari ngaho indani akakubwira neza ido n'ido ngaha burya we waje mu bintu utazi Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Inzira Izimiza Papa Rosata muziko mazi misi ntamubona ijya ejo nari namukumbuye ndamutelefona bacambwira inimero ndiko ndahamagara kwitabaho ndongera hari yindi ya Leo yari yampaye nawe nyene ndamutelefonye bacambwira ngo irazimije habwo papa nyene canke wa mwarashwanye cyane ikosa gusa twakoze nitwigeze tuyitaho kugira tumenye aho aherereye kandi urabona ko gisagara ari kinini ahubwo wowe ukibasha uranyaragasa urabe ko wosimbira mu gisagara uje kuraba basha ndarukumbuye pe ahubwo papa ura madresse yo mu gisagara nzoje kumuraba rega burya ujya ni mushikanje arashobora kuma n'amahera makeya nkaraba ingene shobora kwibeshaho rega mutamujya hajya kuri rujya rugo yarongoyemo niyo twiteze y'uburaro n'uburamuko ahubwo rero ico mbona ndaza guhava nja aho wa mugenzi wiwe aba urazi ko barabagenzi cyane kumbure barashobora kuba afise adresse kuye yahaba ukinzi ndaziguhereza hama ucusimbira umuraba nanje numva ndamukumbuye umukobwa wanje be mabujya naraza ishwida ahubwo nanje nagira ndamukubaza papa iyo menya urugo yuko ari uko sinari kwihutira kuzana umugore mu nzu nari kurindira nkashikana n'imyaka 50 nuko nyene nuko zuba papa burya niyo nkibona yuko abagwiza atunga niyo mpamvu batavyara abana benshi canke ngo barongore n'ingoga nikwera babona neza yuko urugo ni ngorane we na mama mwabana gute mwabana nkuko je n'uyu tubana ya gusa ningujya bavuga ngo hajya ntazibana zidakomana amahembe hajya niyo mpamvu ivyanyu ndabiraba nk'iceceke wamenye jewe inzara narazishize hasi uko wawe adekonye gatunga cyo naramubingagura narigeze no kumubingagura ndamukura n'amenyo y'imbere hajya afanye ibihanga ci wanje je nari mubi papa Inzira y'umwiza
nayifashe nzirasheka nasanze ari Inzira Izimiza. Sheri, ujya mugore nabonye ngaha niwe mugore wawe wa mbere? Kumenga aracari muto. Oya, yasuwe umugore mukuru, wari mukuru yarapfuye. Hanyuma ujyane agira kabiri nawe afise ikibazo ntavyara. Cyo gituma rero nari nazanye wewe kugira ngo ubyarire abana, kuko hamwe mufata mwana nsitse byo bari bibi. Ivyo uvuga birumvikana, ariko ikindi naco burya ntiwosanga ari ufise ikibazo. Bereze. Nibaze yuko gushika nga muri wanyu naje ndondera wewe. Naciye ahantu hose atandukanye, ndaca mu mihingo itandukanye. Ndakona nga mu rupangi yawe. Kana wankundiye, nashyize mu rugo, n'agatego bakampaye. Nukuri karibu cyane. Urukoga mwiza. Murakoze. Uri mwiza pe. Kuburyo mpumirije gusa ndakubona, mpumuwe nkanga kubona. Umva kuri izuba, uri gitangaza uri ukwezi urimo byose. Ariko kugira ivyo byose bibe ndagukunda. Shano kuri murakoze cyane. Burya sinarenze yuko ku isi mbayeho nkunzwe hari umuntu ashobora kumva yuko yombwira ko ndi mwiza, ashobora kumva yuko ashobora kunkunda, kuko ni kenshi navyifuje mu buzima ariko ayo mahirwe ntanori bwaronke. Gusa bon, nibaza yuko ari vyiza Imana yonyine yatubwiye dukundane, kuko ijambo rya niko rigitubwira. Ego si gukunda ngo vya bintu nyene ukwezi kumwe, kwezi amezi 2 3 4 ukiri nga mu wanyu. Ashaka kujya muntu tubana zaracumbira kagarika shushe, amisurira gahuzu, umva basi amenye je wasi wondiwe. Turi kumwe basi muntu wa ikintu kimwe. Abo umva yuko ushaka ko jembo umugore wawe Ego tubane imyaka yose bimwe ngo kubana karamata biza cyane. Okay. Bo murakoze cyane. Turahawe ikaze. Turabakiriye muhiri wacu, turabakiriye mu mitima no kuri karibu. Mwisange, mwisanzure. Gusa sinashoboye kubamenya cyane. Ngira byinshi tuzogenda tubiyaga ko bukebuke. Kuko kuva nshika ngaha nguma ndota inzonzi mbi cane. Nkavyuka numva atanga upfu mfise, nkavyuka numva umengo ndagwaye, nkabona ibintu bitandukanye mu nzozi. Hari ikintu nari ko ndiyumvira, hariho abakozi b'Imana basenga cane. Nta kuntu twamagara abakozi b'Imana bagasengera Imana. Ushaka kumbwira yuko bitunganije ko narose kibanza muri wewe? Ego. Okay. Uje uvuye mu rusenze usanga ibintu byose biteguye ugiye. Hama urakoze cyane gose kumbwira ko nawe wifuza ko tuba ikintu kimwe. Gaso ndafise ikibazo. Ego. Urafise umwene wanyu dukinana? Bazi ko jene mu film. Navyo narinzi. Idange safise siyo uzoba ufise. Oya ntabwo biruko. Bakunze kuvuga yuko kenshi inda ari yarara ivyara uko ishaka. Nakujya ko mu rusengero hariyo mu pasteri, hariyo umuririmbyi, hariyo umudiyakoni, hariyo utoza amashikanwa, hari n'abaprotokole, hari ibintu byinshi bitandukanye byakorerwa mu rusengero kandi izina ni mu rusengero. Rero ntibivuze ko kuba twavuye mu ndimwe ngo twese tubwira imico isa, ingeso zisa, oya. Kumbura Imana yabonye yuko ari byo bimukwira, ibyo bimubereye ko yoba, ariko twese ntabwo ari uko tumeze. Ukuri
kandi nibaza yuko kugira uze ngaha nuko wafashe umwanya wo kunyigako urandaba uranyihweza uramenya uwo ndiwe. Ibyo ntibivugwa ngaha. Jewe mfise amafaranga kandi abadokiteri barampimye mu buryo buhagije barabonye ko atakibazo mfise. Hanyuma ivyo bintu navyo byo gusenga sindabishaka, sinke n'uwivugira ngaha kuko ari abantu biyita ngo murabavugishwa. Aha woza wumva ngo iyi nzu yitsane ugasanga barayitwaye bagiye kuyigira ko ibimazi byabo. Sinshaka rero umuntu yita ko ibyo byo gusenga n'ibiki sindabishaka. Kandi ntidusubire no kwivugira ngaha kirazira. Ariko abadokiteri bavura uburwayi bwa malariya n'izindi ndwara zitandukanye zituruka ku maraso, ariko ntibavura impwemu mbi. Kandi ikindi naca amasengesho asumba ibintu byose. Oya, ivyo ndavyase rero, kandi ivyo ntidusubire no kwivugira ngaha. Ibyo ndakubwiye ni ibyo nyene. Sawa sheri wanje, ndakwijeje ko nzokuvyarira kandi mu gihe gito cane ndazuzobinezererwa. Ivyo nukuri rero ibyo, ariko ibindi bisigaye ntibikenewe gaho. Bamenye imico yanje n'ingeso yanje. Je ntabwo ndi umuntu akubagano ya ndi umukobwa atuje atekereje. Nukuri deja ndanakuze ndavya tukurabona ko nkuze ntangana nabagiye abana bagiye bacari batoya kuko ni batoyi banje. Rero bishitse nkaronka umugabo dushobora kuvyumva kumwe atuje nkuko nanje ntuje je nibaza ko atacobuza nubaka. Rero gusa nawe utari umugabo w'umuhehesi sinkunda abagabo bameze gukenya kuko abantu bakinyi ba filme mwebwe murafise amateka atari meza. Jese meze nkuko mva ngo bajya abantu bakina filme babize kunuko ndazi abantu bakina filme ko badufata nabi bazi ko turi abamaraya bazi ko tuzi gutera amada bakobwa urumva n'abana bamabukwe ntabwo tugira mugabo ndakwemereye yuko wewe ntiwankunda ngo ndakunda zokubura umugabo tuzobyara twana twisisha. Ahubwo no kuri ndagushimiye kuko uje hageze uje nkinyisha kuri jewe n'ukuri n'ukuri. Ndashimiye Imana mu ijuru yo yaguciyemo kagukoresha kandi nawe ukagamboroka. Ndakwemeye ko nza gukunda nzakubera umugore mwiza. N'ukuri nzakubera icyo wabuze icyo utari bwaronke cyose mu buzima bwawe. Nibaza ko byose biri muri jewe. Uri mukore? N'ukuri. Nanze gukunda n'umutima wanjye wose. Nditebye kumbuha icyo shaka cyose kive muri jewe. Aho uri mukore? Ego. Kandi agukunda. Imana ni cyane n'ukuri. Wow. Umva. Oh wow, ntubona? Ibi ni byo rero. Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari inziza. Muko urahisha ariko ndasigaje umwanya muto kugira ngo bishe. hama ejo watetse umunyu mwinshi kandi wamenye ibyo kurya ni rojorojo. Ndagusabe sisuye gufungura indya zibishe kurya. Nta kibazo, usanga njya n'akabazo gato kahabaye uyu munsi ndabugabana ko nasanze nzi ko ndetse aha mu rugo udakunda umunyu mwinshi. Hama muko pore sana uwo kubona ubwiza bwawe akaraba ukuntu usa yo kwiyumvira kuri umuntu muzima ariko ntamenye ko atacumariye igihugu atacumariye umuryango wawe. Pore sana ko utarashobora kuronka uruvyaro. Hama ikindi naco jewe uyu mutama yanzanye kugira ngo ndamuvyarire kuko vyo bibabaje cane kuba yoshobora gupfa atararonka ikibondo ariko jewe vuba cane sha uca ndamuvyarira ndakwereka ico nzoba nje ndagusumvye. Iyo mumenye
bwari kenda madamu ndaducinjiye ngaha urugo urubona nkuko nanjye nanubonye irya mbere ndahinjiye ariko mu minsi mikeya hambereye muri gihonoma iyo ni karibu nawe ugiye guca muri ubwo buzima nanjye naciyemo ucinjiye wabonye ko ari heza nawe mu minsi mikeya uzohabona ko ari nko mu muriro iyo uza kuba uwundi wari kunyegera ukambaza neza hama nkakubwira uko ushobora kumbwira ikibazo kiri muri runo rugo uhereje kumbwira ngo simbyara urugo rwatembeyemo abagore benshi muri abo bagore bose bagiye barahaba nta n'umwe yigeze ahabyarira wewe urinde urusha abandi bagore bose bo barahabaye byose ko babyara mwana wa mama ahubwo twari dukwiye kuba inshuti tugakundana tukiga ukuntu dukwiye kubana muri runo rugo ubundi uru rugo tubayemo rurimo ibigeragezo byinshi rurimo ibibazo byinshi icyo nagusaba ukomeze umutima umva kwinginga yugurukira umbwize ukuri ikibazo kiri muri runo rugo kugira ngo turebe ko twashobora kugifatikanya tukirwanya niba ari urya mushiki w'uyu mugabo turaba uburyo twamurwanya ariko tube mu mahoro ndetse ariko ndateka ariko nubwo nabona hari guteka ntacyo nakubarira ko guma ngaha urahawe ikaze nawe uzovyibonerako burya rero ikintu cari kinzanye ikibazo ca mwene wacu Dorcas mukuri Dorcas kuva agiye kuba umugabo wiwe n'ubu nta gakuru sinzi ngo ni muzima sinzi ngo arahema sinzi ngo bimeze gute sinzi ngo bafise ikibazo nyabaki kugeza iyi saha sino kugira amakuru yiwe no kuri Kimana aha sintekanye nta mahoro mfise maze iminsi ntaryama kuri Dorcas none Mary ahantu yagiye kubaka ntaho muzi ikindi naco uwo mugabo wiwe ntawuzi hama ikindi naco ntushobora kumurondera no kuri telefone ngo muronke je naherutse ambwira yuko yaronse umugabo ambwira yuko agira mubwire aze muhira tumubone ariko naherutse ivyo telefone wanda murondera ko Dorcas nubu kuva genda nicamwo ndamutelefona bikanga sinzi ngo baba hehe uyu mugabo we ntawenzi nukuri Kimana sinzi kumuronderera Nega Merize gute ububana n'umuntu akagenda ku mugabo ntunamuherekeze ari umuntu mubanye neza canke mwari mubanye nabi mwari mwashwanye basi murabimpisha ntimwampaye makuru sindatahura ariko nawe nk'iryo jambo kwibahuka kuri kuramukana kiwawe we mbega ko twararana ntitwarana ku gitanda kimwe igihe ugenda waransezeye sinaherutse uza kubebezwa waransezeye habe nanje muraza homba none nyimba nagiye ntagusezeye narigeze ndaguhisha ahomba ntiwaje kundaba ntiwambonye hama ikindi naco ndagwenda garutse Dorcas nivyo vyiwe uribuka igihe agiye hanze yaramaze umwaka wose tutaza amakuru yiwe ataraturondera ataratuvugisha rero nubu sinzi ngira ni vya bindi vyiwe nyene reka turindire peut-être azoturondera sha birateye ubwoba n'amakenga iki gihe ni kirekire kumbure kiye gihe ari hariya ntiyari bwaronka ukuntu ashobora kutuvugisha ariko kuba ari ngaha navyo birateye ubwoba ari mu gihugu kwakanirwa kutumenyesha azotubwira oya no kuri Kimana je sintekanye vura mu vyumve Deni kusinzi nta kibazo agakoze nibisanzwe sha ndakuraba ntubone nico ndakuravyemo none habaye iki
ariko ruza nkwibaritse ubona gute ijya demo musaza nje yarayazanye wabonye ingene asa wabonye ingene ameze aramuha keya imeze neza ngo be ngo shu hani n'ibindi vyinshi mugabo wewe umusi ushika ngaha ukamubona urijyagagura urimanyagura urimaragura ngo numuzehe urumva ibintu vyinshi ubona wa musumba iki wabonye igisusu ciwe sha Imana aragipanze normal mugabo wewe ufise agasusu mengo bacishaho ku pasi akagongo nako karahetamye mengo vyaye babiri mugabo acusuzugura umuntu yagukoye inkwano nyinshi akakugeza no mu nzu nkiyi ngo ntawe wocako kera y'imisi ibiri yonyene musazanyiza mu mazi imyaka 2 akigubwe neza oya bwira icyo umusumbi mako nta kintu na kimwe ndamusumvye bicu cy'umukobwa kandi cyo umenya umuntu wese mu buzima bwiwe aba afise amahitamo yo kubaho uko ashaka nimba we yumva nezewe no kubana n'urya mutamba jewe ndakubwije ukuri sinumunsi sejo sinahigejo nta n'umunsi nzokumva ashutse agatima ko kumva no kunda umutamagara na sokuru wanje ivyo ntibizokwigera binabaho none waburiki sha abaciye uwo mugani ntibabeshe kandi nama numva bivuga ubukobwa bw'inzobe bwinshi usanga bwishima none nka wewe duhera mu gitondo tugucumita umushusho saa sita tukagongera no mwijoro ukarya inyama ziteguye neza mugabo wama ku magufa niwo mutima mubi n'uwurira ko n'uzotuma utanavyibuha ngene gasa ubona usumbye bwiza ujya mu kuboko Inzira y'umwiza nayifashe nzirashaka ntubona vure makuta y'isoni gateretse impuzu zitabaguritse nkuko hendabira amatako yose ari hejuru mbabarira kuba ndi umugore afise umugabo bisigura yuko cancakarika bisigura yuko ntazosubira kwifata neza ntazokwambara neza ngo nuko ndi umugore w'umugabo kandi kindi naco rero sinari bwana kubwiye ndakwiyanije ntazosubira kunyita Tereza kuranyumva jewe ubu nitwa Brenda Kajol uranyumva witwa Georgis reka kunshafuriza izina nakubwiye nitwa Brenda Kajol ibintu biraza nabi aho mbonye shani kwijije ni wambonye nambaye akamini jipe kandi kindi nacumenye ubundi umu superstar kurumva ntegerezwa kwambara nk'umustar za ndoto zanje nari mfise kuva mu bwana ubu narazigeze ko sha Tereza oya nawe nubwo biruko ibuka kuri umugore w'umugabo kandi ahantu baye ndaba kwanza urabe nikibano urimwo no kuri kimana ko kudutesha agaciro mvuze ndakubwire Melize umugabo wanje arabizi neza yuko afise umugore w'umustar kurumva arazi yuko umugore we ari cyamamare rero ibi inya ntaco bimubwiye ategerezwa kubisiporta none wowe ugomba uvyinjire mu nkande Melize uri mukuru wanje ndakubaha mugabo kuba uri mukuru wanje nibisigura ko ucuza kunyinjira mu buzima ibintu n'umugabo wanje adashobora kumbwira adashobora kumpangara wowe ni uja kubimbwira nkande wewe Tereza basi bawubaho ujya se wiwe basi mu bana erega uri kuratukisha abavyeyi batuvyaye nubwo batakiriho barabasibagura iyo barimva imyidogo y'abantu bariko arabidogera ngaha ku isi oya naho barinze bavuga yuko ibitababaza patiri bibabaza abakorezi kwe ya ugomba uvyinjire mwewe nkandi sawa urakoze navyumvise mugabo ze wikebuke hama ikindi nacyo niyumviriye barabutora umunsi uze tugende tuje kugirisha amatangazo ku maradiyo ni kumbonesha kure turabe yuko mwene wacu twomubone rega igihe ni kirekire tumenye yuko basiye bari muzima canke iyo barapfuye ya ico cyumviro nico vyenda ndagushigikiye kandi umva nka je ubonye ko andi cyamamare nzofata foto yiwe ndayipostinge ku mapage ku mbuga zose hama turangishe ariko tuzomutora jewe no kuri ntuzoza unkurikira ngo wambaye ivyo bintu biteshurubwa nkuko ngo nukuri umustar oya ubwo bustar nubwo ngahi wawe ndakubaze ufite ikibazo cyo ko turondera Dorcas cyangwa ufite ikibazo cyo ko nzogenda nambaye uko nogenda nambaye kose gikuru nuko turonka Dorcas aho duciye hose bagenda barajyana inzara ngo hego oya ndakwingiye witeze ko je nzo kwambara ibinyebegeti nk'ibi vyiwawe ngo ndiko ndagenda nibarabara sumu sinzosubira kwikoza ku ibinyebegeti jewe je binarasezereye gute umuhungu muto nkawe ubane n'umugabo w'umwicanyi nk'uyu kandi ubibona bibaza yuko mbaye ngaho kubera nezerewe uyu mugabo ariwe mwituye uyu mutama ni umwana mubi cyane yishe ababyeyi banje bose nta muryango nkisigaranye yanteye ubwoba umwe buteye ubwoba ku buryo ntokura ukuguru kwanje nkango ndagiye
sigaranye mutoyi wanje w'umukobwa afise imyaka 12 niwe sigaranye gusa yambwiye yuko umunsi gusa nzohirahira ngo ndakwiye kubura ngaha azoca mwica kubwo mutoyi wanje nemeye kuguma ngaha ndabyihanganira byose si kubwo munezero. Marenzo umbabarire cyane cyane maze igihe mbona umengo uranezerewe icyo ukora byose ubikorana umunezero nkibaza ko uba unezerewe ubu buzima cyane ko mwoba munakorana numvise binteye agahinda cyane ndavuga ati reka nzomubaze basi umunsi umwe impamvu we yumva afise uwo mutima ukomeye ungana nk'uko kose wo kuba muri runo rugo anezerewe cyukuri umbabarire cyane naribeshe ivyo byose nivyo yagukoreye Yesu we uyu mugabo ko inamaso bigezeyo hose Marenzo ubu tumaze kugira ibibazo twese none dukora iki kugira ngo turabe ukuntu tukuva hano hantu ntuzohirahire wiyumvira ibintu byo kuhava ngaha ukiri kuriyumvira gusa aba yabimenye umenga afise connection afise akantu ka connection ko kumuntu amwiyumvire nibi turiko turavuga ashobora kuba yamaze kubimenya urabyumva ibyo ufute no mu mutwe ikindi nacyo ndakubwira ikintu utaruzi wibaza ko naje nganuko ikosa nkora rijana n'igihana tankoni bankubise amaraso abuze bakura yamenye. Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Inzira Izimiza Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze